Bakunzi bahurikana TV numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka dusenge. Oh haleluya, uri mwiza Mana kandi ugira neza, uri umwizigirwa kandi uri umunyabuntu. Oh haleluya, turakwirata kandi turakwizeye nk'umuvyeyi wacu adukunda kandi atwitwararika, kuko mwami Imana watwihishuriye duhishurira amabanga yawe. Ivyo nibidasanzwe kumenya ubwiru bw'Imana n'ikintu kidasanzwe, nico gituma uwatahuye uko kuri n'iryo banga hiriwe. Mwami wanje Mana yanje, ndasengera batarakwizera batarakumenya mukunzi mwiza. Oh haleluya, ngo umuco wawe barasira bamenye urukundo rwawe, bamenye imbabazi zawe, bamenye ubuntu bwawe mwami uzobukoze muvyeyi mwiza. Ndagushimiye ndakunina haje icyubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye ko cyumvise. Amen amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ijambo rivuga ngo mbega umukizwa hari cyarusha udakijijwe. Mbega umuntu azi Imana hari cyarushije umuntu atazi Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Baroma igice cya 3 dusome kuva ku murongo wa mbere dushikane ku wa 2. Haravuga ngo none umuyuda aruta abandate canke ukebwa kumariki. Arabishura ati vyose arabibarusha vyose. Icambere nuko abayuda babikijwe ivyavuzwe n'Imana. Eka tugeze ngaho. Urumva? Bariko barabaza Paulo bamuhaririza ati none kuri kuratubwira iby'abayuda, kutubwira iby'ibintu by'Imana, kutubwira none baturushiki rero bobo. Hari ikintu baturusha. Uyu munsi wumve ko umuyuda umugereranye n'umukizwa, uwakebwa wumve ko umugereranye n'umuntu yizeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Rero baravuga ati none arushika abandi, ko bigize ibitangaza arushika abandi. Ngo none umuyuda aruta abandate canke aho hashire none umukizwa aruta abandate canke gukebwa kwizera umwami Yesu. Gukebwa kumariki ngo arabibarusha byose. Icambere ngo nuko abayuda babikijwe ivyavuzwe n'Imana. Haleluya. Nuko umukizwa, nuko umuntu yizeye Imana yabikijwe amabanga y'Imana. Ingenda ababwire abantu b'Imana, nta kintu kibaho kiryoshe, nta kintu kibaho kiryoshe nk'umuntu ashobora agafata ubuzima ari buriko buraba ibintu biriko biraba, akabibonamo akagiramwo ihishurirwa ijanye n'icyo Imana yavuze. Mbega uyu munsi uratse ko ari ibintu biba mw'isi, abantu bakanezerwa bakabona ari iterambere, bakabona ibintu byahise, ariko umuntu yabikijwe amabanga y'Imana ahubwo akamenya ati biye biriko vyerekana bya bindi Imana yavuga mu ijambo ryayo. Haleluya. Bya bindi Imana yahishurira Daniyeli, iki nico gihe tugezemo, cyangwa ibi mbona biriko biraba ni bya bindi Yohana yahishurwa ariko kizinga cya Patimosi. Mugabo we wabibona ukabona yo ni technology ni terambere, ibintu bimeze neza, bariko badukorera ibintu byiza, ariko ntutahurikishije inyuma. Ariko umukizwa ukuri, umwana w'Imana ukuri azi ijambo ry'Imana rivuga by'ubuhanuzi bw'Uhora, akamenya ati iki gihe ahubwo niho abana b'Imana bakwiye kuba maso gusumba uko bigeze. Haleluya. Kubera iki? Babikijwe amabanga y'Uhoraho. Babikijwe ubuhanuzi bw'Uhoraho. Amen. Babikijwe ivyo abandi batabitswe, batazi niyo bituma ngo arabibarusha byose. Wicambere nuko abayuda babikijwe ivyavuzwe n'Imana. Haleluya. Dushaka dusome ku murongo wa 3. Tuvuga iki? Naho bamwe batizeye, mbega kutizera kwabo kuzohindura ubusa
iby'Imana yizigiwe. Haleluya. Urumva wewe uyu munsi niba utari kurizera ivyanditswa, utari kurizera ibihe Imana yagiye ivuga, we naho utavyemera nta kintu na kimwe kizotuma bihinduka. Ibyo yavuze bizoshika, ari bibi bizoshika, ari byiza bizoshika. Rero umuyuda wumve ko ari umukizwa, uwakijijwe, wizeye umwami, we arazi ko ibyo ari ukuri. Naho wowe uyu munsi ubikekere, naho umunsi ubituka, naho umunsi usuzugura, ariko arabivuga. Ivyo yavuze n'ukuri bizuba, nta kizobuza ko biba. Ngoya na ngoya namba ngo ariko Imana iboneke ko ari nyakuri, niyo umuntu wese yoba ngo niyo umuntu wese yoba ari umubeshi, nk'uko handitswe ngo kugira ngo mu majambo yawe uboneke ko ugororotse kandi utsinde niwashika mu rubanza. Haleluya. Umwana w'Imana ntazotsindwa n'urubanza. Haleluya. Ntazotsindwa n'urubanza kuko waramenya, aramenya ibihe, aramenya icyo Imana ivuga, ndetse n'Imana iranamuganiriza, Imana ikamuhishurira. Haleluya. Kubera iki? Kubera ari inshuti y'Imana. Imana iramwibira akabanga. Uyu munsi hariho amabanga menshi bantu b'Imana, agenda abana b'Imana bahishurirwa n'Imana ikababwira ati iki niki si umugambi w'Imana, hihishijemwo ibindi. Hari ibintu byinshi tugenda tubona, hari ibintu byinshi tugenda twumva bikakwibutsa ibi. Umukozi w'Imana, umuvugishwa n'Imana kanaka yari yarabivuze, none iki gihe ngiye kukibera amaso ko ibi si bisanzwe. Haleluya. Kubera iki? Kubera hari amabanga ufise, hari amabanga ubitse, hari amabanga wabikijwe, atabikijwe bose, adatahura bose, ariko atahura bazankora mutima, babakizwa bukuri. Haleluya. Nibo babibikijwe, nibo n'Imana ishobora kwibira akabanga abwira ati mwana wanje kanguka, igihe ni iki, senga cyane, gera Imana gose. Haleluya. Igihe ni kibi, kandi n'Imana iravuga ngo sinzokwigeragera ikintu na kimwe nkora ngo ntibiye akabanga abasabyi n'abasabyikazi bayo. Wumvise ko Imana itibira akabanga abantu bose muri rusange, yibira akabanga abasabyi n'abasabyikazi bayo. Kubera iki? Kubera bo bazi no kumva ijwi ryiwe. Haleluya. Haleluya. Bo bazi kumva ijwi ryiwe, rero ntakizokora itibira ibanga. Imana yamaye yibye amabanga abana b'Imana. Haleluya. Abayizeye bayimitse mu bugingo bwabo. Rero kumenya Imana ndababwije ukuri biratandukanye gose. N'inyifato y'uwamenye Imana n'ubuzima uwamenye Imana bayeho ntibisa n'utamenya Imana. Amahoro ugira warizeye Imana, ubwenge uronka warizeye Imana, ntaho bihuriye n'ubwo utizeye. Babikijwe rero ibintu bikomeye, ibyagezwe by'Uhoraho barabizi, barabibikijwe, ariko utazi Imana ntavyazi. Arakubarira ati none iyo hari umuntu ndenga, none je ngize iki niki nisi umubiri wake, si jewe, hari uwo ndenganije. Mugabo ukamenya ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo mubiri wawe si uwawe n'ingoro ya mpwemu yera. Urumva? Ukamenya ngo si uwawe n'uwa mpwemu yera. Uwufata neza, ntuwushyiramo ibyo ubonye byose, ntuwukoreshe ibyo ubonye byose, kubera uzi ngo ni ingoro ya mpwemu yera. Haleluya. Ukakora ibintu ukavuga ati none ujya ntacyakirimo, ntacyakirimo. Uwabikijwe amabanga y'Uhoraho aramenya igikwiriye n'ikidakwiriye, igikwiye gukorwa n'ikidakwiye gukorwa. Ariko igihe atabanga ry'Uhoraho wabikijwe uzi muri wewe, byose ubona ari byiza,
byose ubona ubifitiye uburenganzira. Byose ubona ubifitiye uburenganzira. Hariho n'ibyo ubona atari icyaha mugabo nk'uwabikijwe amabanga y'uhoraho ukavuga ngo ibi ntibimbereye. Ukavuga ngo aha ntihambereye kuhicara. Aba ntibimbereye ko tugendana kubera uteruye amabanga y'uhoraho. Rero murumva ko umuntu yakijijwe aratandukanye cyane cyane n'ubudakijijwe. N'imvugo yiwe n'ingendo yiwe biratandukanye. Rero ndakwifuriza muntu w'Imana kugira inyota n'inzara yo kugendana n'umwana. Kugira inyota n'inzara. Kugira inyota n'inzara nawe yo kwinjira muri uwo mugwi. Haleluya. Wababitswa amabanga. Haleluya. Kuko n'Imana yagira raba ntipfa guha ubonye wese. Amen. Ntipfa ngo none umuyuda rutiki arutabandate canke gukebwa kumariki wabibarusha byose kabisa. Ariko urazi kubona Imana ikwirata, kubona Imana ifata amabanga yayo ikayakuragiza. Mwumva hari bihwaniye n'umuntu yigira uko oye atake na kimwe yumva cyo gutinya Imana kuba muri we. Rero abantu b'Imana icyo ndakwifurije uzokumvira ijambo nukuba komatana nawe ukaba inkoramutima yiwe. Imana yo mu ijuru ibampezagirire. Mukunzi mwiza nzi kunyumva, nicyo gituma n'ubusuye kukwinginga ngo wogenderera abantu bose mukunzi abatari bwatahure ko kuba umukizwa kwiye kukwiyegurira ari iby'igiciro kinini bituma abana inkoramutima yakandi akarongorwa nawe. Nyemerera mukunzi mwiza ubagendere kandi ubahumura amaso zibure n'amatwi yabo wumve cyane. Hama icyubahiro cyose kibi cyawe n'izina rya Kristo Yesu senze nizeye ko byumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.